Vipi brother? Fresh sana. Naona unapendeza bro. Nashukuru sana. Kiato kikali brother. Nashukuru sana. Avabi chama 360. Hamna pendo. Nakuona unapendeza sana. Ninde yakwambitse Kiriku ndabona uraberewe cyane gose ibintu by'ama ibana ibintu byiza by'amani yose. Oscar ya nete. Oscar ya guteye iteka. Bakuzi ba Kiriku yajenga ni yeye. Bakuzi ba Kiriku twafise ikibazo cyakubaza nake n'umukozi wa Kiriku arubizi. Yakoze cyane n'umukozi wa gari n'umukozi w'abakozi banje. Bashaka kubaza Kiriku performance y'uno musi iwe zo bimeze gute nakaye gakemanya yazaniye abafansi bahano mu ntara ya Rumonge. Jeni bazana kuri mu baje kuraba show muzo gakemanya ibyo bushyo baturindira za ukamona hariya. Ya none yako kusubiri kona na bidizo za kutikuri kanga kanshora kushoka mu biza uko bose no gukemanya n'ishobora ko baje kunezeza abantu baje kututora. Nicyo kintu wemera abanyarumonge mu gihe konsere iza kurangira nicyo kintu wategereka gakemanya apana kuririmba kuri stage kuko hari umuntu ashaka kuzamurira agavuga ati je ndagiye mu Rumonge ngiye gukora mugabo konsere heza ari kintu za gukora abanyarumonge no musanacho wateguye nko wabikoze mu ntara ya Ngozi mu ntara nyene usanzwe uvukamo. Chana ukora kese ndabaye cyo nambaye zera ko nanje nacho ndiveza ko ndacafasha mugabo urukundo naruwa pese ni noboko cyo gikuru ndaza kwasubira. Kiriko avuza tuno munsi tutawasha. Ni washa. Kapera Kiriko washa. Mara simbada zemane. Uwo baramuhita ni Kiriku akiri uno munsi nibaze kwashitse amahoro naho rimwe barabara rya Rumonge Bujumbura nirimeze neza nibaze kwashitse amahoro neza cyane gose. Uko nyene ndadunde. Mukanya rero ugira ubafute. Wafute ubonye ndabanezere. Wenda bavuze umva ngarusara umva no habasanga. Bakuzi bikirezi wabiti bitari kumwe na akiri n'umwana ashoboye cyane gose muri Bad Boy. Novuga yuko maze kora ibikorwa byinshi cyane gose kandi najewe birashika ku mutima. Ikintu ubwira abafanzi bo mu ntara ya Rumonge ko ndazo ufise byinshi kubabwira ati geregerezo iyi ni ndafise gishasha no ushaka kubazanira gishasha itariki iyi kuko najeregerezwa kukurikirana namenye umunsi kuzotanga gishasha bya nanjye nagikurikirana. Wako gishasha tugure nko kuza mugabo gishasha byo birahari kandi abo barabizi cyo wabwira gusa nuko ndabakunda umuntu wese ashyigikiye ndamukunda ko yamuye kubirenga ashira kubirata iyo batashikira mbanyigenda mikoro wazo ndabakunda cyane bakomeze kurishigikira. Fisi kibazo ikibazo mfise sikindi ari indirimbo twabonye mwapperformize ari Ingozi bita Binua ariko gushika kuri no seconda nirashika kuri YouTube bega niya ingora niyo yarabaye kugira nishike kuri YouTube hakiri kare na mugihe twabonye yadushitse kunyota kandi karyoha benshi turayirondera kuri YouTube ariko nituyibona mbona mbona nimwe yahabaye kirese ku ikintu cyose bako mugambi wacu ya kandi kuza ngo ndirimbo nkosora icyo nza ndazisora usanga nko mu ndwi n'indirimbo nka 10 yego umva rero bisaba ko sabantwara babivangira umwanya buke buke ya mugambi ndimbi zosoka ko yako sinayiririmbye ngo ndayiyumvane ya nayiririmbiye abanyagihugu wayirimbiye abanyagihugu yego bakunzi bikirezi web TV tutakurishije akiri reka tugushimire kuri kano kanya washoboye kuduha namwe ndabashimire kuza udutera iteka mukava mu ntara ya Bujumbura muje kudushyigikira urukundo rukomeye cyane mukomeze kudufata ukuboko atamwebwe natwebwe bari bahezagire cyane ku muntu mwanje yego merci beaucoup akiri iyeye